Yesu nashimwe nagomba ngire ko n'ubutumwa kugira ngo ndabuheraheze uyu munsi. Ubutumwa buri muri iryo kete Imana yanyandikiye. Ubu naho tuguma turabe mu gitabo ca Yesaya 61 hoho tubone umwami Imana yambwiye iki. Haleluya. Yambwiye iki? Yesu nashimwe, reka turabe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo mpwemu uhoraho, mpwemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho, n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti byo kugororoka, imyeroni yatewe n'uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Imana ishimwe. Yesaya yariko aravuga ngo agakiza uko kameze, uko agakiza kameze. Ariko jeho sinje kubasobanurira uko agakiza kameze, ndacari kuri rya yerekwana babwira, nje kubabwira ico Imana yambaririye muri aya majambo. Ikete Imana yanyandikiye ngaha nirihe, ubutumwa Imana yampaye nubuhe. Ngo mpwemu w'Imana ari kuri jewe. Haleluya. Ngo kuko uhoraho yandobanuje amavuta, ndabishimira Imana. Nabashingiye intahe kenshi ingene uhoraho Imana yambatirije muri mpwemu yera. Narabashingiye intahe ingene uhoraho Imana yandobanuje amavuta. Narabashingiye intahe ivyo uhoraho Imana yakoranye nanje. Ubu Imana ibimbwiye gutya sindabikekeranya, ibiriko irabinyibutsa gusa. Ariko icyo ngomba kuvuga ngaha, ibyo byose Imana yabikoze kubera iki? Ngo kugira ngo tubwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza, kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Ico nico umwami Imana yadushiriyeho, kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza, ngo tumenyeshe abarindwa ko barekuwe. Hariho abarindiwe ahantu umwasi yabazitiriye akabashira mu kantu atawushaka kubakurayo, ariko ubutumwa bwiza burabohora. Haleluya. Ubutumwa bwiza burugurura amakufuri yugawe. Ubutumwa bwiza burabohora umutima urushe. Ubutumwa bwiza busubizamwo ivyizigiro. Ngo tubwire abarindwa ko barekuwe, tubwire imbohe ko zugururiwe. Ewe wa muntu ufise agahinda mu mutima wawe, ewe wa muntu bumva uri kure y'Imana, umviriza. Kubwo kumviriza ubutumwa gusa birashaka kubohora, ubutumwa bugahera wabohotse. Haleluya. Amahoro yongeye kuza mu mutima wawe, umunezero wongeye kugira muri wewe. Yesu nashimwe. Ubutumwa bumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Imana. Ubutumwa bubwira abantu yuko hariho igihe cyo kwihora kw'Imana. Umuntu atazi ko hariho igihe cyo kwihora kw'Imana akwiye kubimenya. Uyu munsi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, ariko ejo azaba ari ku ntebe y'imanza. Azaba ari ku ntebe y'imanza, acire wewe nanje urubanza. Mbega ibyo wiboze bizoboneka bimeze gute? Data niko yambwiye ngo nze ndakubwire ntatinya, nshuti yanje, ejo hariho urubanza. Ejo hariho urubanza kuri wewe kuko wanse kwihana. Ejo hariho urubanza ku banse kwihana bose. Ejo hariho urubanza
ku bantu bamenye Imana bakabyanjanjwako. Ejo hariho urubanza ku bantu bose batagomba kugendera mu ijambo ry'Imana. Uhora hadufasha. Nje kukubwira ko ubutumwa bwiza bushobora guhindura, bugahindura umuntu, bukaguhindura uko wari umeze mwene data akaguhindura. Wari umuntu umeze nabi ukabona umuntu mwiza. Wari umuntu w'inkengerwa ukaba umuntu w'icubahiro. Haleluya. Wari umuntu atagira ijambo, data akakugirira neza akaguhindura. Birakunda. Uko niko data ashaka kubikora. Data ngo aratanga akanyamuneza mu gishingo, araguha amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cy'umutima udondobereye. Sinzi kumerewe umwanya, ariko ndakubwira iby'Imana ishobora gukora ku bugingo bwawe. Data ashobora kuguhindurira amateka izisa, ashobora guhindura histoire yawe izisa, niwe mwakira ukamwemerera, kandi ntibigoye. Yesu aragukunda. Vuga uti data ndagomba kukwemera, data ndakwemereye, data ngwino ube mu mutima wanje, data ngwino ntabara, data ngwino mbohore. Mu izina rya Yesu urabohoka. Upfa kubishaka gusa hama no kumuhamagara. Upfa kubigomba hama ukamuhamagara, data arabigukorera. Yesu azoguhindura. Abahora baragukengereye bose bazosobanukirwa ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Imana ntirobanura ku butoni. Mw'isi yose uyubaha data aramwumva. Haleluya. Ubu yumva agakora ibyo ishaka, data aramwemera. Hariho ibyizigiro ku muntu wese amwegamitse ku mutima. Hariho ibyizigiro ku muntu wese ahaye ubugingo bwiwe Kristo. Icambere Yesu atanga n'amahoro. Mwene data, amahoro Yesu atanga, umuririmbyi yaravuze ngo aruta ayabisi batanga. Amahoro Yesu atanga. Umuririmbyi yaravuze ngo arutayo narinzi. Yari yaragendagenze mw'isi, yari inejereje nk'uko nawe wabikoze. Waraye muri boîte kenshi, waraye widroze kenshi, aho hose wari kwarondera umunezero. Ariko amahoro Yesu atanga, ibyo byose naho winejereje nta mahoro wabibonyemo, kuko nta mahoro birimo. Satani nta mahoro atanga. Arashaka kukwemerera ukinezereza ukarutambuka ruragira gute, ariko inyuma y'ibyo icahemba n'agahinda no kwicuza. Ariko Yesu we atanga amahoro atemba nk'uruzi, ukumva umubiri wose urahahutse. Haleluya. Ukumva umunezero mu mutima wawe. Yesu atanga amahoro. Ngwino muhindukire inshuti yanje. Aracari ku ntebe y'imbabazi. Yesu aracakurindiriye. Yesu aracari ko arakurondera. Kandi Yesu aracakwiteze. Aragomba kukugirira neza. Ico Yesu akora arahindura. Umuntu akamuhindura agaciye ku wundi. Wahora uri nkengerwa, Yesu akaguhindurira. Yesu araguhindurira. Yesu ubutumwa bw'ico bukora, umutima umenetse, umutima wihevye, Yesu asubizamwo ivyizigiro. Akagusubizamwo ivyizigiro, ugasubira kubona ko usuye kuba umuntu. Haleluya. Ugasubira kugira espoir muri wewe. Uko niko Yesu ameze. Nuko rero ndashimiye Imana. Irikete datanya yampaye. Yanyibukije ati naragusize amavuta. Narakuje muhemu wanje. Bwira abantu rero. Shishikara igikorwa. Abantu babohoke bave mu mwijima. Haleluya. Iyo ubona ndiko ndavuga, iyo ubona ndiko nakora, suko narimbuza ibindi nakora. Ayiwe, suko narimbuza ibindi nakora.
ariko nuko data yankuye mu byo nari nkora bindi akampa ibindi nkora. Yesu nashimwe. Umubosi wacu araduhindurira akazi akavuga ati va ngaha rero ubu naho ja hariya. Yo mana we, kuko ari wazi ibyiza ibyo ari byo. Data arazi ibyiza ibyo ari byo. Haleluya. Arazi ibyiza bigukwiriye ibyo ari byo, arazi ibyiza binkwiriye ibyo ari byo. Data yambwiye ngo ni inkore, mbwira abantu bari mu mwijima baveyo. N'ubu nshishikara gusemerera. Iri kete data yandikiye muri iyi gice risa n'irindi yandikiye mu gice twasomye kare muri Yesaya 60, ngo haguruka ukayangane. Ubu nahambwiye ati ibuka narakurobanuje amavuta, ibuka nakuhaye mpwemu yera, ibuka none rero bwira abantu bave mu mwijima, bwira abarindwa ko barekuwe, babwire baha amajambo y'ihumure, babwire. Haleluya. Yesu arabohora, Yesu arakiza, Yesu aratabara, Yesu arumva, Yesu akiza ingwara, Yesu akiza imitima. Imana ishimwe. Yesu akiza kabonge, Yesu akiza gahinda, Yesu akiza ibintu byose, si ingwara gusa. Yesu akiza n'urwanko, abantu bakwangira ubusa. Yesu ashaka kugutuma bahagukunda. Haleluya. Hari abantu bakwangira ubusa ariko ntugire ubwoba. Yesu ibyo byose ashaka kubihindura mu mwanya isase. Mugarukire Yesu, muhindukirire, urabo kugira neza kwiwe. Aragomba kugira neza, aragomba kugutabara, aragomba kugutabara. Reka kumva Satani. Mu minsi yahera hari umuntu yambwiye ati jewe ndagomba kuva mu byaha ariko byanse. Ntibyanse gute? Ngo yaye ngo byanse ntibyanka. Byo kwanka gute? Satani mubwire ko utamushaka. Niba byatura n'akanwa kawe n'umutima wawe arabyumva. Ariko kenshi abantu babyaturisha umunwa muga mu mutima ariko avuga ngo yango hama ngo byo bigenda gute? Ngo hehe, bareka reka. Ngo hanyuma rasiyo no yikura hehe? Nagiye gusambana hariya no yikura he? Byo genda gute nagiye kubesha hariya? Ariko Satani arazi ingene umuntu avuga umunwa ariko ku mutima atavuze. Nico gituma ndiko nkubwira, irukana Satani n'umunwa wawe n'umutima wawe, hama wemerere Yesu mwinjize n'umutima wawe n'umunwa wawe wature. Ni ibintu byoroshe. Rero data dufashe, natumwe kukubarira. Wewe uboshwe, Yesu aragomba kukubohora. Genda mu cyumba cyawe pfukama uti Yesu Munyanazareti, ndakugomba ngo ibintu ntabara. Ubyature n'umutima wawe umenetse, n'akanwa kawe mvuge uti Yesu ndakugomba. Satani ndakwirukanye mu inzira rya Yesu, singushaka. Ubyature n'umutima, ubyature, uzobona impinduka. Hanyuma uce wifatanye n'abana b'Imana, gende kurondera abakozi b'Imana muganire, bazogufasha ibikurikira. Ariko wibohore, wivane muri uwo mugozi. Ni ijambo ryawe ryirukana Satani, nk'uko ari ijambo ryawe ryamwinjije. Kugira ubone umuntu, umukobwa akaza akakubwira ndagukunda, nawe ugacumwe butego nanje ndagukunda kweri. Yo rero ndagomba tuzogira uko ukamwemera yego. Ugira ngo umunsi utamwemeye ngo yego yaremeye. Oya, umunsi wavuze utoya sinshaka jewe narakijijwe, yaca ahunga, yaca yigigwayo. Bisobanurwa ngo amajambo tuvuga arimwe ububasha. Nico umutima uhaye igiciro naco gifise ububasha. Nuko rero dugarukira Imana n'imitima yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, n'abaradukura mu byago turimo. Data araguhindurira izina ryawe. Umaze iminsi warabuze, uvuga ngo amadeni ni menshi, uvuga ngo byanse byagize gute. Raba ko mu ruhande rwawe ataca Imana iguhora. Raba nusanga kiriyo imbere yuko usaba ngo Imana igutabare, ubanze wihane byose ubivavanure. Bya bindi byose ubona uko Imana idashaka ubikureho, hanyuma ubu umukunzi w'Imana neza, hanyuma muce mujana. Haleluya.
Satani ntumuha ikibanza, kuko Satani ni wamuha ikibanza acaza gupfunga imigozi, acaza kugara hahandi hose Imana yari yakuguruye ngo iguhezagire. Satani aca kwitanga agende yugare kuko wamuhaye ikibanza. Ariko ni wamwirukana data ukamwinjiza, data arakugirira neza. Yampaye irikete ngo nshishikare gusemerera, ngo mbwira abantu, ndabamenyesha umwaka wo kwemererwamo, ndabamenyesha yuko uhaye ubugingo bwiwe Yesu arabohoka, ngo ndabamenyesha yuko Yesu ashobora kugusiga amavuta ugacika uwundi muntu, Imana ikagusiga igikundiro hahandi Satani yari yarakononye. Ngo ndababwire yuko umwami ashobora kukubaka ukaba uwundi muntu w'ubwenge bukwiye, azi kwiyumvira, azi kugira amaproje yiwe neza, mu gihe ibintu wahora ukora nkaho umengana umwana ariko aradondekanya amatafari ariko arakina. Satani yari yagutwaye ubwenge, Satani yari yarakwivye n'ibyo ushobora gukora. Ndakubwira ngo niwaza mu Mana neza, icubahiro cawe kirakugarukako. Abantu baragusuzuguye kubera wari isuzuguje, ariko niwagaruka ku Mana, ca cubahiro cawe cyose kirakugarukako, bwa bwenge bwawe burakugarukako, bwa butunzi bwawe, vya bindi byose umwasi yari yakunyaze byose biragaruka. Garuka muri Yesu umukunzi wanje, garuka muri Yesu, garuka muri Yesu, umugarukire wese, ushingure ikirenge cawe gikure muri Egiputa, ugikure hariya, hanyuma Imana icitura muri wewe, ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Nuko ndiko ndakwinginga, muhemu yera ariko arakubarira, garuka, va muri ubwo busambanyi, heba izo ngeso zawe zose ugenderamo, heba mbireke, kuko ibyo ataho bigushikana. Ntushobora gufatanya Imana no gufatanya Satani ngo bigende, ntibishoboka. Ugomba kuba mu Mana neza, hagarara mu Mana, hagarara mu Mana neza, niho Satani atazosubira kuronka haguca. Kandi niwe witebeje, iyo aba warumviye Imana ukagenda nk'uko Imana ishaka, nukuri data yukugiriye neza, data yukugiriye neza, kandi ntibazokugirira neza. Yantumye kubabwira uko, ngo mbwira abarindwa ko barekuwe. Haleluya. Wewe Satani yari yakwifatiye, izi saha uyu mwanya niwemere ijambo ry'Imana urarekugwa, kuko Satani nta kintu agufiseko. Mwizina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, uri ko aranyumviriza wese, mwizina rya Yesu ubu nyene Satani amurekure. Wumvise ijambo ukumva buno butumwa ukabwemera mu mutima wawe, Satani arakurekura mwizina rya Yesu. Hahandi yakuboheye arakurekura mwizina rya Yesu. Hariho abantu baboheshwe bakaboherwa ku kintu kitagira ico kimaze. Benshi babohewe mu bakobwa no mu bagore, abandi babohewe mu nzoga, abandi babohewe mu busuma. Mwizina rya Yesu kuri kirengaho, umwami Imana aragutabara. Emerera Yesu gusa, maze umwami arakubohora. Data yarambwiye ngo yantumye gutubika imitima imenetse. Haleluya. Data yantumye ndakubwire, mwene data, umaze igihe kinini uzunguruka ku musozi w'ubukene, umaze iminsi uzunguruka ku musozi w'abantu bakwanga, umaze iminsi uzunguruka muri famiye yawe atakigenda. Yesu yambwiye ngo nze ndakubwire ngo ntubike imitima imenetse, ndayitubike. Haleluya. Izere Yesu, Yesu arashoboye. Izere Yesu, Yesu aratabara. Ivyo byose ufise vyereke Yesu. Haleluya. Mubwire pfukamika amavi yawe abiri, mubarire uti data ndabiriki, data ndabiriki, ntabara kuri iki, kandi arabigukorera. Ariko nawe raba ko atakirenge kiri kwa Satani, raba ko atakiriyo. Niyaba kiriyo, mwene data gikureyo. Niba ufise telefone waguriwe n'umuhabara wawe, mwizina rya Yesu yimusubize, canke ugende uyite, ariko ntuse kuyikoresha. Niba ufise ibindi bintu Satani yakugabiye ukaba ubifise, reka kubifita ngo wongere ubikoresheje mwe n'Imana, ntibikunda. Satani araguhenda ngo ngo kare ngo kijya ngo genda ucezeshe gusa bagisengera bagica baceze, ntibikunda. Baceza gute? Heba
wihane neza ivyo wivyo bisubize hanyuma ubandanirize mu Mana. Ndagomba mbwira kandi kantu Imana yigishe muri iyi minsi. Muri iyi minsi hari ikintu Imana yambwiye ku bantu badandaza ijambo ry'Imana. Badandaza ijambo ry'Imana. Ndababwiye bene data inzamba niyavuga, ndabivugiye ngaha kuri uru rubuga habonayo. Wa muntu udandaza ijambo ry'Imana, inzamba niyavuga ntuzinjira. Mvugiki ndiko ndavuga babandi bandika ibitabo, ukagenda haje Imana ikagwa kwigisha kunyigisho kanaka, hanyuma ugaca ugenda ugacira kwibeyi gwehe ni mugore mw'izina rya Yesu. Ndababuriye nanje ndumwanditsi ndandika kandi n'ubu ndashishikara kwandika, ariko data yarambwiye ngo ntuhirahire ngo ushire kw'igiciro ngo genda mugure. Ibi ndabivuze ncisha hejuru, kumbure nzobivuga mu ntahe yiramvuye, ariko nagomba ndakugira inama inzamba itaravuga. Hariho benshi bagenzi banje ndabafise bandika, ndababwiye bene data ntubigire ivyashara. Niba ugomba business, genda udandaze itomate, genda udandaze impuzu, genda udandaze ikindi kintu, mugabo ntukadandaze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ku buntu, twariherewe ubuntu, turitangira ubundi. Uko wavyita ntako nzi, ariko ndi imbere y'Imana ndiko ndakubwira. Wa muntu udandaza ijambo ry'Imana, iki ndiko ndagubara n'ico Imana yampishuriye muri iyi minsi. Nanje nari ndafise ibitabo n'ubu ndacabifise, kandi n'ubu ndashishikara kwandika. Ariko Imana ingiriye neza nkaronka amafaranga yo kubicapisha, amafaranga yo kubijana muri imprimerie, yo kuvyimprimisha. Imana ikangira neza kayaronka. Imana izobikoze, nzobitanga ku buntu. Jambo ry'Imana niryo ku buntu. Niba mpezagira ti François Imana iguvugisha akira kagafana, nzokakira. Ariko Imana indinde kandi indinde. Ibi ndiko ndavuga ndabivuga ndabizi kuko Imana yarabimbwiye. Imana yarabimbariye ngo ntimukabe nka babandi ngo bagurisha ijambo ry'Imana. Yesu niyangira neza nzokora indi video ndabashingira intahe uko vyagenze. Ariko uyu munsi nariko ndababwira kuri iki gice ca gatatu Imana yamaye irikete Imana yanyandikiye. Yandobanuje amavuta kugira ngo mbwira boro ubutumwa bwiza, mbwira abarindwa ko barekuwe. Ntubike imitima y'abantu imenetse, ndababwire ndabasubizemwo imitima, ndabahumurize, ndabafashe, kandi Imana y'ububasha ishobora guhindura ibintu izobagirira neza. Naye majambo nagomba kuganira namwe muri kano kanya, no yita ngo n'amajambo mugabo yari ntahe y'ivyo Imana yanyeretse ya tariki ya 20 ukwezi kw'icumi muri 2021. Imana yanyandikiye iryo kete ku giti canje. Nawewe hariho ivyo Imana yakwandikiye, kuko nabonye abantu benshi data yarabandikiye ikete. Hariho ico data yakubariye, sindabizi carico, ariko hari ico yakubwiye. Nuko ushitse ushikame ugume kuri ico data yakubwiye. Haleluya. Nanje ngumye kuri ico data yambwiye, kandi Yesu wacu aranje. Nuko rero Imana ibahezagire. Yariyo ntahe nagomba kubabwira, hanyuma ibisigaye tuzoshishika kuganira uko umwami azogenda araduhaza. Imana nibaha umugisha. Data urakoze kuko utugiriye neza, tugushimiye ku ijambo ryawe, tugushimiye ku ntahe nziza mwami, tugushimiye kuko uri umwami wumva kandi wishura. Nuko nuhabwa icubahiro munyabuntu. Ndagukengurukiye, ndagushize hejuru. Warakoze Yesu, warakoze kuri rikete wanyandikiye. Nuko Mana uryandike mu mutima wanje kugira ngo nshishikaye gusobanukirwa ico wavuganye nanje. Ngushimiye kuvyumvise, ni mw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise. Imana nibahezagire, amen.